Minimum, you give me that. Girl, you wanna choose in a million, but I know that lyrically, no stopping our heart again. Baby, please, you can give me that. That is start to be right, no skipping our heart again. People they don't know to be right, show them how I love, but I start let be ending. Yeah. Oh, I love you, my divas. Just like, cause that name, divas. Hello guys, everybody, my peoples, my followers, also my loves. Mwese ndabakunda cyane gose, abari mu Burundi, abari muri Congo, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari mu Rwanda, abari mu Uganda, abari mu bihugu bitandukanye. Nizeye neza yuko mwese muri amahoro. Hama this voice muriko murumva ni Jedor. Hanyuma inyuma ya kamera muri kumwe na David Harrison. Hama uyu munsi ni umunsi udasanzwe, umunsi uri hejuru. Abafaransa ndakunda kuvuga ati ngo c'est le jour inoubliable, okay? Abafaransa bivuga neza cyane ko sinzi sigura ariko niza neza yuko ari umunsi utibagirwa, okay? Hama my peoples ndabakunda cyane gose, narabwe yuko uko bukeye nuko bwije ndi hano ku bwanyu kubategurira ibintu bimeze neza cyane gose. Hama uyu munsi muri Mijo Talent TV nkuko muradukurikirana kandi ko mubibona twaronse umutumire adasanzwe. Mutima adasanzwe. Ndifuza yuko cameraman yohindukiza akatwereka uyu mutumire uwari we. Siko message amwe kumadukurikirana ndabakunda cyane gose. Wow! Murabona nimeze neza ivyo mavuta ibi bini so cool. Ndabakunda cyane gose. Hama message amwe hari ikintu no kubahuka. Hari ikintu no kubahuka. Vuga ati ngo witwa nde, ugize ibiki. Ushaka kuvuga izina ry'umuntu jeje n'ubwanje ngo bashaka confess. Ariko reka wenyene ubwiye we. Yivugire izina ryiwe. Birashoboka neza yuko hariho abantu bamuzi, hariho n'abatamuzi. Yesu wenyine ubwiwe yaramamaye ku isi yose, ariko nugushika n'umwana isahara batamuzi. Mesho zami, ariko reka nawe nyene ankunzire nkuko yamaze gushika muri studio zacu za Mijo Talent TV, yidondore yivuge uwari we kwari kwadukurikirana kuvuga rwacu rwa Mijo Talent TV. Bese muraza kunkundira. No, so bro. Okay. Reka kwanza mbanze ndamuramutse. Waramutse amahoro. Neza cyane. Cyane gose. Ntabwo na ko ndi fit. Ati ngo ari fit cyane gose. Hama ikintu cambere murakizi umuntu yo turi kumwe, ikintu cambere akora ameze murakizi, reka abanze yivuge wari we yivuge ku mazina. Yeah. Mu mazina yanje it's your boy Falcona Kumar, Ngomizi from Kayanza to LMG. Kubahazi cyane bacha bahamenye cyane ndizize. Yeah, yoni secret tuba tugendana. Mu mazina yanje y'ubuhanzi ni Falcona Kumar nk'ibisanzwe. Yeah. Atubwiye yuko yitwa Falcona Kumar. Mengo nizina ry'igihinde mesheza. Kumar. Je nkunda amafilme y'igihinde. Ndakaza maze kumva ati Kumar. Okay, none Falcona Kumar, est-ce que ayo mazina naye abavyeyi bakwise canke bimeze gute? Bana munakura. Umuntu yavutse abafisa amazina bamugeneye. Ariko ibikorwa by'umuntu nibyo bimuvugira bigatuma ashobora nawe kwita izina. Yego. Yes. Bo ndifuza abariko badukurikirana ku rugo rwacu rwa Mijo Talent TV, nimba atari kosa nimba atari bibi, wotubwira izina ryawe ry'abavyeyi. Yes, birashoboka. Yego. Ariko ko ntabwo kuyayisha kuko nayo aragaragara. Isanzwe mama yanore izina nyitarishari, ariko papa nawe yaragiye anavuga ati umwana wanje kavuze sana. Imana iramukunda cyane. Anita niyo yankunze. Yes. Niyo yankunze Richard. Kabisa. Avuze ati ngo niyo yankunze Richard. Mbe ndakubaze Richard, mbe kuvuze ati ngo niyo yagukunze. Est-ce que yo bari inki uri kuravuga? Ni inki yagukunze? Ewa nawe kwi. Est-ce que urabizi kwisi twayo? Niyo yo mwijuru. Yitubesheje gusa. Imana je niyo yankunze. Okay. Kuko ni yankunze yitankunda ni yari kunshikana nga kwisi. Yego. Abantu nyene bagite babona ivyanje bigaragara like this. You see who I am. Okay. Tell my people I love you so much. Okay. Avuze yuko abakunda cyane gose kandi avuze yuko ngo ariyo yamukunze Imana. Harakandi kabazo kabe gusanyana mubaze. Mbega kuvuze ati ngo niyo yagukunze. Eske mbe warayikunze cyangwa urayikunda? Oh my God, man. So, when I wake up in the morning, yeah. Ndavyuka nkasenga. Yeah, when I evening I'm going to bed and again I go nkafukama ngasenga avuga ati yeah, God, my talent I have, it's your gift. Yes. Okay, Falcona
Kumar atubwiye yuko ariyo yamukunze kandi nawe ngo arayikunda. Ndamushimiye cyane gose ikintu ca mbere kuba yemera Imana kandi akaba yizi kandi akazi yuko imukunda nawe akaba ayikunda. Nize neza yuko ivyo arimwo vyose Falcona Kumar byose abiragiza Imana kandi azi nuko nyene ntibesheye. Bro, urabona kudasenga ikintu cyose ukora utari kurasenga bijya byose no ububwa man. Yes. Ibintu byose ukora bitari mw'Imana nta kintu kimwe bimaze. Na kimwe kora ibi byose utegeza kushira mw'Imana. Rero let it play God even if you want something. Yes. Bigende neza. Yeah. Mesha zami nabwe neza yuko uyu munsi ari fire nakiri umuntu adasanzwe, umuntu akomeye cyane gose ariko abikora neza. Nubwo ariko abikora neza cyane gose, nubwo ari umuntu adasanzwe ariko abantu batamuzi, harabamuzi n'abatamuzi. Ndifuza rero uyu mwanya Falcona Kumar atubwire uwariwe, mbega ninde ni giki? So jewe nisanzwe namora nyene n'ubwa mwanda office encore ndumuhungu yeah maze ko umuhungu mvuka mu bana mvuka mu bana 8 munani. Yes. Abaje gose ndacabafise baracyahari kweli baradondega bose. Yego. Hanyuma Falcona ikintu kindanga ni ikintu kimwe gusa. Hari gihe nshobora kuvuga ni kimwe ariko kimwe gikuyemo byose. Yes. Yeah, mvuze umuziki. Umuntu wese agenda yumva umuziki cyari cyo. Je muziki nico kintu kinkubiyemo muri je. Yeah, haba muri industry yanje, background yanje yagizwe n'umuziki, buri kimwe cyose n'umuziki. It means jewe nyimba nkora kudansa. Nani ndumudansere mu bisanzwe. Okay. Maze kuba nkora kudansa ndavyo n'umuziki. Acha ninja hino kuririmba. Okay. It means everything for me is music. Atubwiye neza cyane gose ngo uwariwe yavuze agomba ngo music. Donc je natawe neza yuko ni umuririnvyi kandi nize neza yuko ari umurivyi ngaha nyine wacu mu Burundi. So arivyo? Man, nta nubwo no hanze. Yeah. Ego birashika ugasanga amaraso dutembamwo. Yego. Sayo nga. Yeah, ariko kuba noba ntavukiye ngaha mu Burundi. Nibisigura yuko amaraso ntemba mata kuko mama n'umurundi, papa n'umurundi, nanje ndo murundi. Okay. Nukuvuga umuziki nawe ntegeza gukora umuziki ndundi. Yes sir. Nubwo bishikora umva sindirimba ikirundi ariko fans je ntimuyimpora. Bakunzi banje, bakunzi ba Mijo Talent TV, nababwiye neza yuko uyu munsi n'umunsi bavuga ati Abafaransa ngo c'est le jour inoubliable. Niko babivuga mu Gifaransa ariko mu Cyongereza navyo nzi ubwango yababizi. Ngo c'est le jour inoubliable. Atubwiye neza yuko n'umuririnvyi. Falcona ji. Hari abantu bazi neza yuko ushaka kubabwira ikintu icurico. Navyo par exemple je ndi mu journaliste. Hano bazi neza yuko ndi mu journaliste ariko barati mbe j'adore uri giki batazi uwo ndiwe. Fata kare ku mukinyi umupira. Barazi yuko ari umukinyi umupira ariko bachabazi ushaka kumenya ariwe. Okay? Bakunzi bacu rero kumadukurikirana mwamaze kumva neza yuko ari umuririmvyi w'umuziki. Mbega ntarabandanya imbere. Ndyasake maze gatoya kwanza. Mbega ubufise abavyeyi bari no mu Bujumbura canke bari Birimana? Man, twenga tumanuka tuje gushakisha ubuzima. Kandi yuvuye ruguru. Yeah, man. Fight kugira ngo ntuzosubire ruguru uko wamanutse. Birabujije cyane. Yego. Kameme man from KY's murabizi nagutinda mayira me. Yeah, nagucakira nyene hit nyimbiboneka. Yego. Kaboneka. Nabwo urumva byose bitangwa n'Imana like that. I say. Okay, ndagushimiye cyane gose. Falcona Kumar aturuka mu Kayanza, abavyeyi biwe niyo bari ariko asatira hano i Bujumbura. Nize neza mwivye karasatira byose, mbega ni mu muziki gusa cyangwa arafise ibindi ku Rwanda ariko arakora? Ya mani mu bisanzwe jewe nshobora kuvuga ati nkora umuziki ariko career yanje nubundi ntabwo ava muri music ariko nsanzwe n'umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi bisanzwe ya no kuvuga mva mu ishuri ninjya mu muziki mva mu muziki school ya nuko bigenda. Ndakunze ico kintu avuze ati ngo n'umuririmbyi kandi avuye kuririmba acaja kwishuri, avuye kwishuri acaja kuririmba, donc iga kuri university. Ndabikunze cyane gose kubona ko turatera imbere mu baririmbyi b'abarundi kandi two turonka baririmbyi bari kwabikora neza cyane gose kandi bize. Falcona, nize neza mu bwenge bw'iwawe kandi bon birashoboka yuko hanya kwishuri ntibakwigisha umuziki ariko ijya ntuzeye uri kuriga kwishuri birakugurura
uvuga bigasaba umenya ibintu byinshi bitandukanye hirya nino. Hama dafise rero ikibazo canje kivuga gucyanye, mbega umuziki wawe wawutanguye gute? Mbega kugira ngo utangure vyakugendeye gute? Wavyumvisemo gute? Yo man, mbarije ikibazo ciza cyane abantu benshi baba bambarije. Nakuvuga ahantu hose ngimaze kugenda n'ahataraha ku ma TV hey so barakunda kumbaza ikibazo ti wewe your background imeze gute? Ariko nje kweri kuva nkiri umwana ego nje natanguye muziki mfise imyaka 8 nibwo natanguye kuzandatamba namba ya ugasanga nyene agace kose nakiharije ya ugasanga nyene hafi nka komine yose ndayifise ndumwe ko ndabinuka ko nigeze kuba the first number 1 and coming from Kayanza Aaron G. Yes. Nakuvuga maze reko ari meze uko G ikintu cyose cyandanze kuva mu bwana na muziki nakuvuga ariko kwera umva byabaye ngombwa yuko mva kwishuri nahora nigamo muri Ecofon. Yes nize Ecofon hagiye umuntu ntabwo nize yajya amashuri secondary no nize Ecofon. Yego. Maze kuva muri Ecofon injira muri poste bivanye rumva na ntuze nakwegonze narose. Yamaye qualification kuja orientation yo kuja mu mashuri d'origine d'interne. Yego. Nize muri interne umuziki ari undanga. Ari kuranga. Nubu nuko vuga nsubiye abana uko ubona ibyo nize cyangwa ibyo nakoze. Babona umuziki. Yeah. Na kindi. Rero urumva naciye ngurayo imyaka ndayimara. Ndiga ndaheza. Ndahaza no kuri kaminuza nabwo urumva nibyo renshi ko nshitse kuri kaminuza nabwo cyo ntabwo gukora umuziki. Okay, urakoze cyane gose. Bakunzi ba Mico Talent TV ko muradukurikirana nabwiye ko umunsi ejo inoubliable. Yabitanguriye kwishuri kandi umaze guhera ikintu nk'iki kwishuri uraronka abafanzi benshi. Baragukurikirana. Aba project usanga arabakizwa utanga ibintu nk'ibiyenye bajya kwishengera baragukurikirana. Ahantu hose atandukanye abantu bose bagira iki baragukurikirana. Hama ndafise ikindi kibazo. Mbega Falcon Kumar mbega umuziki wawutanguye hari mu mwaka wa kangahe? So sinakubwira ngo umuziki ngo nawutanguye ryari kubera basi umuntu agira ibigwi agira hahera agira n'igihe azorangiriza ariko jewe kwera nyene buri gihe iyo umwaka utarutse nibwo nanje no mwaka wanje bawuriye. Yego. Ya kuko navutse mu ntango z'umwaka. Nakuvuga jewe umuziki ndavuga nawutanguye mfise imyaka 8. Kandi imyaka 8 ya 2008. 2008 navuga nibwo natamba nta midirimo nyene z'abandi. Yego. Ndaduga ndazamuka ngeze 2016 niho numva umengano je muri studio mugabo uburyo kwera nankiri mu peti sana agitwagwa n'amaraso y'amashagaga nyine. Biba biri zigzaga ukuntu umuntu atabona afro akamva umuziki mugabo ukuntu yokora bikabura. 2018 nibwo bwa mbere natanguye kwandika indirimbo yanje ya mbere. Yego. Ndayandika ndayishira quelque part ariko kugira ngo ndayisohore biranka. 2019 nibwo nacambaho nshanja muri interna. Muri interna ndiyumvira ukuntu bakora umuziki ndi muri interna nkabana ntibikunda kwera nyine mu interna haba hafise andi mategeko yaho ariko hamviriye muri interna nayo ngeze ino niho navuze ati this is my time. Yego. Mwanya wanje urageze. Ngomba nkore ico ntegekanya gukora. Talent ngendamwo nako kwifisha gusa man. Rero ngomba nkore igitegerezwa like business. Okay, ndagushimiye cyane gose. Abantu benshi bari baza yuko nguru mu newcomer, niko bivuga? Nguru mu newcomer. Umvise ntabwo ari yatanguye muri 2008. Utugeze muri 2024 umva amaze ko ibintu byinshi cyane gose. Okay? Mesho zami ko muradukurikira kuko kwacu gwa Mico Talent TV. Uyu musore sinzi ko umusore ariko uyu musore ariko abikora neza cyane gose. Ntabandanya ahantu nihenze. Ikameye ko ndumubwira ukantu uracha musore. Yeah, oh my god. Man. Nama nabivuze n'ahantu hatandukanye. So jewe ewan I'm single. Yo musore yego narashiringira. Oya urampeza ico kivuze ico bituma ntibagira aho naringeze umaze kumbwira ati ngo nta na sherufise ivyo ndazabwira ko munyabasi mbanza bagira aho umpenze umpesha ni gose sawa reka mbandanye hama Falcon Kumar yo munda kubaza ikindi kibazo mbega kuva ugitangura nihe nyungu canke nihe difference umaze kubona entre y'umuziki ivyo kurakora mbega aho bariho akarusho nikihe umaze gufata canke umaze kubona kuko uvuga ati yuko umuziki mushaka kurekura kandi uracabandanya c'est-à-dire que ikintu maze ubwo yuko udashaka kurekura hari ikintu uba warakibonyemo mbega kuri uyu munsi nikihe kintu umaze kubona mu muziki kandi kizoguteza imbere se n'umuryango wawe?
meni sinavuga ngo nikiye kuko sikuvuno mwanya cyangwa ngo ryari na ryari je muziki arawantunze yego je ndi nko muri internet ndiyuka ababizi barabizi man je muziki ni wangaburiye yego byo birazo muziki ni wangaburiye niwo wazurampa ibikenerwa nyene hariya ariyo turi ya narakora show nkabona ati faranga twinjiye reka ndadu keeping like this hanyuma tuzomfasha mwino period tunashikana no kuyindi period muhira sinashobora koma kona bamvise ukuntu nifise man hanyuma urumva kwera umuziki urumva sinawutanguriye aho so je muhira nyene nkibitangura nyene urumva harabamwe ibintu tuvuga ati ya you're still younger man you're still younger bireke kwera bacari muto reka bikwica mu mutwe ariko nawe ati me this is my talent I don't want to lose this time because jewe negeza kubikora kubera nibwo buryo bwonyene mbona bwo kubaho je nzobaho mbese jwa natara yanje pana kuvuga ngo ndiko nkorera ngwi ngo umuntu kanaka aya me I had gukorera umuntu je ndavyanga sana je nkunda kwikorera nyene nkibisanzwe hanyuma kuvuga rero nje maze kubikora muziki je ni kugera nakano kanje ngo nta kintu rama and right now man je maze gukora nabyo ndamaze kubona inyungu turahuye nko je nkamwe sindabandabazi yego ico ni champion inyungu yanjye abandi bose twahuye simba ndabazi yego ya handi bose nyimbara abantumiye nabo tugahura n'abandi bantu bashasha timene by'umuziki unyagura mu society nini cyane ico nico kuko kugira ibintu uvuga ngo kugira amafaranga kugira iki ariko amafaranga abaho n'abantu burya amafaranga abaho kwera hari abantu none baho ico guha amafaranga y'abarundi bose bafise bakayakurunda ko hanyuma bakaca bavuga ati ntihagire umuntu numwe muzosubira kubona kuko ntantu na hamwe uzosubira kuja kure ko naho ya mafaranga uyakoresha kwera hari abandi bantu bahari cyo nico baciye bakwima abantu bakagwa amafaranga yisha kumarira iki banza wegeranya abantu kwanza kugira ngo ubagira bawe yego abantu rero nibamara kumva bakwiyumvamo amafaranga azocaza kabisa ndamushimiye cyane gose ariko avuga neza umugani wantuzeye Yesu igihe ariko arigisha jubatse ngo uyu mugabo avuga neza Falcon Kumar avuze neza cyane gose harakanuye numvise ati ngo yarakoze canke yarakora wavuze ama concert amasho bega umaze gukora ama concert angahe nkiri kibico kibazo nyene maze kuva ngo amasho kuko iyo ugiye gukora concert cyangwa ugiye gukora amasho ufise indirimbo runaka ziyo wateguye zitari nke uza gukubita bega ikibazo ca mbere kiva gucyaye uba ufise indirimbo zingahe ikindi gira kabiri umaze gukora concert zingahe okay ibyo ni ibibazo byiza cyane ariko ko banzi muri industry kuko barazi neza ingene twe twabigenza meni sibi byubu unyumenga biri easy oya kariho nabwo byoroshe ndavuga nyimba imvuze dukubite show yari show ijana n'ama dance okay yari show ijana n'ama dance gusa ngatuma ko umusani kanaka mugabo wako kanya nyene pana nyene mujyazimbye tusanzwe tuzi tubana ku matiyo ya uwo dushobora kubona muri quartier ashobora kuba bamwumvisa ashobora kuba yoza gakora tukamererwa fresh tukumva ko turi high on show rero hanyuma nukuvuga jewe simfise indirimbo nyinshi kiretse nk'ubu ko nyene hari iziri mu gikari man hari ziriko ziratekwa yego composition nyene ewa zimeze fresh nyene ya ariko sinovuga igitigirisa cyazo ko nanje ndi mu bikorwa yego ubu ngubu iyo namaze kubategekaniza ushobora kugenda haba nina nabyibagiye ko sana koze wana sinigeze ndanababwira aho mu isanga man ngera mwandike Divas by Farcona kuri YouTube witwisangako ya nta zindi ntuze platform ndiko ndakoresha muri mwanya ariko ugiye kuri YouTube kanika Divas ya ushobora kwisangako Divas by Farcona niyo yonyene isanzwe iriko ariko after 2 weeks nabwo iyiriko ni lyrics ariko after 2 weeks haraja ko video after another 2 weeks yes ndashira ku yindi mugabo nagaseke yego kwamba nkori kosa nkadababwiye kona kanasha naje mba nibiki ariko yindi zoza izaranye n'amashusho yo undi baza muzoyitega imeze neza kubantu basanzwe babizi ngene nabikora kera n'ubu sinahindutse ubu byarongekanye like welcome bakunzi banje ba Major Talent TV nanje Jedor hamwe na David Harrison mu cameraman sinziga ndamwibagira ko abikora neza cyane gose hama aheje kuvuga ati ngo arafise igikogwa ndetse ibikogwa kuri YouTube ndifuza rero kugira ngo namwe muri ko muradukurikirana muze kugira akamwemwe ko kujako ndashanda musaba ikintu kimwe abanza duhonje gato
mwijwi giwiwe abanze aduhonje gato ese urabitwemerera Oh my god, aricyo kiba canzanye no ngaha. Ego. Yeah. Yeah. Ariko nagomba ndakubaze nanje gato. ego Ushobora kumbwira ngo ndakuhonje gato. So, yeah, ndavyumva. Ariko ntubumbwiye ati mponja kuyiwana. None mu ugoza mu ndirimbo indirimbo y'ubundi washimenya ngo nibanje. Mbaza nti mponja ku ndirimbo yiwawe. nisho nyene ko ndavuga navuze ati nabanze aduhe gatoya ku ndirimbo yiwiwe kugira ngo baze kugira akamwenye kugira iki ko kuja kwiraba yego niko navuze sashaka rero ubahe gato bakumve Okay, so nicho kiba chana tuzanye. Okay. Minimum, you give me that. Girl, you wanna choose in a million, but I know that let it start no stopping our heart again. Baby, please, you can give me that. Let it start to be right, no skipping our heart again. People they don't know to be right, show them how I love, but I start let it ending. Yeah. Oh, I love you, my divas. Just like, cause is that name, divas. From okay sinzi ko akamwe nagize natanguye gusinzira niko naja mu nkemo akantu karuhura yereka cyane gose iyo ndimbira ro est-ce que indirimbo yawe iri kuri YouTube? Yes, vya vrai? My gosh. Arakaze kandi numvise icongereza nico cinshi cyane gose birashoboka yuko icongereza cyumva cyane gose nibisanzwe man nibisanzwe gusa nyine ntabwo ntaseba ndamukunze cyane gose Falcona Kumari nk'umuntu murungika mu Buhinde akamuha muri Amerika ntashobora ubwoba arashobora kubita concert hari yanyi akabavuguta abazungu bose akabatembagaza hasi ku ndimi ziwiwe yize nibaze yuko igifaransa urakize nibisanzwe nyene byose ni pe ego kwi byose buke bigatinda bikaza nyene ego yeah. So hama rero ngaruke ko kindi kibazo kiravuga gucyanye mbega Falcona Kumari ariko akora gute mbega ari ku giti ciwiwe mbega arafise management mbega abikora gute so Falcona Kumari nkuko mubibona meni ndaha ariko nyene hariho ibintu bimwe twirengagiza mugabo babikuye kuvugwa cyangwa gukorwa so je mukano kanya ya ni ku giti canje nta muntu n'umwe ariko aramfasha ndikoca nyene ndi mama nk'ipapa kosa nyene ndinga nyene ntabwo turi na meya ndamugeti meya ya nakosa kitu na nkabwira na papa ati burya hari ikintu nabuze mfasha ya ubu ndashobora kuvuga ati ya hari icyo naratunganya ni je nyene ati sindaje kuri studio ya ndageza kuyigenza gutya kugira ngo ibintu bigende gutya na gutya yo kugera no mwanya no management na mu helpers nta muntu n'umwe ariko aramfasha ubu unya ni ku giti cyane je nyene ni kuvuga nyimba nawe ufise ukuntu nawe ubyumva ntiwitinye kuza kwa Falcona muravyumvise neza muri ko muradukurikirana je nkivyumva honyene umengo no cafati no vyose ndamuha kuko numvise kujugiwe honyene ebana umengo ni mu marayika umengo ni mu marayika bro no sing like an angel man umengo ni mu marayika vraiment nahezagiwe naryohewe no kuri nubwo ntumvise ivyo yavuze mu ndirimbo yiwiwe uko je nta congereza azi nubwo ntumvise ariko izabantu zeza ba Chris Brown turakunda kuzumvisa tutumva na kimwe ugasanga wasinze mbe kura nayitamba gute tutotamba yiwacu nga mu Burundi bisatu mushigikire tumube hafi tumugwe inyuma bakunze ko muradukurikirana Falcona Kumari Umuririnvyi vraiment ariko abikora neza cyane gose muri uyu mwaka mbega Falcona Kumari nibihe bishasha rero abafanzi biwawe uvuge ko uriko bategurira meni urusanzwe muzi ko when you are upcoming biragorana cyane ya hari ukuntu wavuze ati sindi mu newcomer sivyo yego ati sindi mu newcomer because na tangiye kiriyagiye ariko kiriyagiye tandukanya kiriyagihe cyo kuba 2008 nkiri très enfant petit enfant nkiri hariya yego utangura utandukanye na adolescent mais like n'ubu nyere nubwo tukirimo mugabo ntabwo bikimeze nkuko byari bimeze kiriya gihe kuvuga muziki neza na neza ndawinjiyemo 2024 okay kuvuga indirimbo yanje yagiye kuri platform ya mbere usebye kuko kijya gihe izo nakora show concert nitabira ntabwo zari za concert zo kuvuga ati ozi ku giti canje ngo nashize indirimbo yanje hanze oya
sari concert dushobora gutamba indirimbo z'abandi natora mic nkaririmba indirimbo y'abandi urabizi ibyo bintu byakozwe kenshi kandi no ku bantu benshi yego hanyuma ubu rero unya nukuvuga indirimbo yanje yagiye kuri platform YouTube indirimbo yanje yambere yagiye mu kwezi kwa gatandatu kwezi kwa gatandatu nukuvuga iramaze kwezi kumwe cyangwa hafi amezi abiri kuri YouTube nukuvuga rero bisaba kugenda kugira yego ukanda subscribe follow and share comment yego like that ni muvyibagire ako kantu gashike nico kintu cyambere umanza gukora kwanza yego hanyuma nukuvuga jewe ya bikorwa byanje bikaba ari nk'ivyo ndiko ndakora like miyemisi yego ndagushimiye cyane gose nukuri uko namwumvise uko navyumvise ni ibintu bimeze neza cyane gose ni ibintu vy'amavuta atari ivyo kwirengagiza murumva yuko yatanguye muri 2008 umva ni kera cyane gose mesha zami yatanguye muri 2008 kakantu rero sishaka kukumva kuko Imana igiye guhezagira ikuzamure ikugeze hejuru ikuvyo numvise Imana iguhezagire kandi igukura aho uri igushitse ahandi sinifuza rero yamajambo ya babantu urumva ko yatanguye muri 2008 nefu 10 11 12 gushika muri 2024 ariko nibwo yuko utanguye kugaragara neza muri 2024 nibwo yuko rero wehinge kwanza vuba cyane gose ubuvuba uze mva abantu batavuga ati ngo umuntu kweri yarakoresheje dawo undi mushasha aje avumye gute yatanguye muri 2008 yabirondeye kuva kera ntaje unyengo azanye ngo idawa no ico nanamukondeye kandi nasanze kandi nazibura kijijwe man I'm Christian man kweri ego basa ntabi ko jewe ya ndi umukatolika nk'ibisanzwe yego ya niko tubivuga mu Burundi ndi umukatolika nk'ibisanzwe nakoze nakuvuga inshingano zose zishoboka hariya narabatijwe narakomejwe it left namwe muravyo nyimba nkiri umusore muca mumva igisigane nyimba nzoba padiri nabwo nzobibamenyesha nabwo urumva nihagera ko muri giko nabwo nzobibamenyesha ngo byose azoyamenyesha kuko ari kumwe namwe ari kumwe natwe kandi ndamushimiye cyane gose kuba yitavye akamo serivase ngo nakamo mesha zami nukuri yanezeye cyane gose ikintu dusabwa tumukurikirane tumube hafi kandi urumva yuko nta management afise ibintu byose abikora ku giti ciwiwe yiko peke yake niko bivuga mu Giswahili nuko nyene niko babivuga hama ikibazo rero nibaza ngo nashibagiye mutama asi nashibagiye kwene nakubwiye wiyaje mu ndayigumiza mu bwongo harakanoza ati ngo I'm single apana je wari mbona bivuze ngo mwe jewe ovuze ati ngo you are single okay ndashaka rero umbwire ukungene umaze kungana gutyo uri umusore adateye amazi navyo ucusigure ukungene wewe uri single bro na ugomba kunyegura kwe so nyimba mvuze ngo ndi single yeah it's true ndi single sibyo nshobora kuba single rega sinshobora kuba single sometimes another time nkareka kuba single sometimes mbashobora kuvuga ati wa mtipa atubesha yego why none umwanya wose tubona ari kumwe na dada hariya yego atagata ni gute ariko abadada nabo turabizinanye because they know me yego man yes navuga ngo niki kandi navuga ngo narakubiswe yego nankoni zanyu kweri abakobwa nankoni zanyu kweri muranku bitamvuga ngo no toroka mu rukundo ngo ndirutse hapo gusa nuko ntarumva nyene bindi mo fresh yego basi sindaro umuntu ari romantic sindaro umuntu ari romantic ashobora kumubwira ati wewe rero I can be your type sindaro umuntu ari type yanje kuko abantu bose urumva tugera turahura usanga ari babandi nyene chaho muka kubitana kwezi kumwe amezi abiri kabaragiye yego kwezi kwa gatatu kwezi kwa kane uwo nuwundiga nawe kabaragiye yego ariko nanje ibyo rero kwera ibyo nabirambiwe bani ibintu byo kugenda fata none nzokwiza bangahe mani mwarakoze kuba mwarayuguriye ubwonko ariko kimwe gusa yego igihe uzokumva uri romantic sivyo uzobona kuri physically you are good romantic you are good you will come you are very calm and you will come nta kibazo uzoza mugabo right now listen and sing Okay reka ndabitomore neza nanje ndabivuge nkuko ndavyumva right now Falcona Kumar numuririmvyi bisigura yuko umugore wiwe canke umukunzi wiwe
ni umuziki. Eje niko no bivuga mani ako kantu re ndabaye cyane ko ukambwiye ndagira n'amahuri buri aza kumbaza nk'ikibazo kiza gutuma ndakaza manager ubu just nana you see je nta link iri kuri finger yanje sivyo nta link iri kuri finger yanje kuko na urazi umuziki nabwo nimba kwambikana ngo wambaye impeta ngo y'umuziki umuziki je uba mu mutima no kuvuga je impeta yanje y'umuziki iri mu mutima kintu kingenda mu gusa my honey, my dear, my everything is music. Yeah. Okay. Mwebwe rero bakobwa mwese muri ko muradukurikirana muravyumva ngo aracari single kandi ni umusore kandi ameze neza cyane namwe murabibona si ibintu zogira iki byo kwinda kuvuga amajambo menshi. Ndazi yuko urafise abafanze abakobwa benshi bagukurikirana nagenda babwire neza yuko mwamaze kuvyumva ndibaza ukaja nta munsi n'umwe bwakabwiye bamaze kumva yuko ukiri single. Burya renga umwana w'ubwenge yumvira mu nduru uravyo ndakumukukira mu bikorwa vyiwe byose ajamwo muragira iki murikoresha kabita akavigire kugira ngo nawene ntibishora wenyene ateza ko kumufasha neso ko none bro nuko yera gusa urabizi yuko kuvuga ikigabo kigore kigeni cyacu yeah rero naje nyimba we nambwa gusa nabivuze uri romantic wumva atabintu byo kuza kumati mu mutima untere pain aya babona sinyi bakene ni abantu bashobora kuza tukunga umwe akashobora kumbwira ati ya you can do this and I can do that hanyuma bintu bikaja mu ngi mugapana bya byo kuza wambona turi kumwe n'abandi you cheating me wambona ndi kumwe n'abandi you cheating me again avuga ati ibyo sinyi bikeneye kukubera what am in the business yes atawanada bashobora kuza kumbwira ati uriko uravanga urukundo n'akazi but I want to mix love and the work. You know what I'm going to say? Stop. I don't want to cheat. I don't want another girl nzo cheatinga ashobore kumbwira ngo wanshima yeah ego ndi mu kazi kandi ashobora kumbona ndi imbere ya screen ashambwira ati aya shaka kubona uri muri because you know it's my work. Why rero shaka umuntu ari romantic ya na basanzwe bakunda no muziki kandi mu bisanga nshaka umuntu akunda umuziki sinshaka umuntu adakunda umuziki ubwo udakunda umuziki umva nitwobana newe ubana no gutera umuntu mudakunda ibintu bimwe. Yes it means I need a girl who love who like what I like. Okay. He needs a girl who like what I like. Okay. Naje mpagana akimenye beshizane. Mpagana akimenye. Nivuga yuko rero harakajambo Yesu yavuze ati ngo nimurondere ivyo kugororoka kwanza. Ibindi vyose muzobironka nk'inyongera. Falcona Kumana. Banza kwanza witeho umuziki wawe. Witeho umuziki ndundi. Ukomeze cyane gose. Ubandanye kwanza myo career yawe. Ubikomeze ubibemwo igihe cose. Unabirotse, unabibemwo, unavyiyumvire, uravyumva. Hama uvuga ati je umuziki hano mbonye umaze kunkura. Hari hano mbonye umaze kugiza iki kunshikana. Hama ivyo bindi vyose navyo ni nk'inyongera bizoza kwanza mu nyuma. Yeah man. Okay. Je nkuje yaje ndumuririmvyi. Noza kwanza nta nkuvuga twanavugana noza kwanza nkubaka etage nkagura imodoka nkagura indege bive umuziki ivyo maze kubironka rero niho nca nondera umuvuga dukundana ariko namaze kubironka Falcona Kumar no kwinda gushimiye cyane gose kandi umpanuro uzikurikize uzigendere hama ndagushimiye cyane gose kuba watwemereye ukaza muri Mijo Talent TV no kuri mani guhezagire. Sinzi rero ko hariho akantu urangiza ubwira abafanze ko radukurikirana abafanzi bacu abafanzi bawe bose ubabwire akantu keza. Main ikintu kimwe gusa n'abana bagiye turabizi atabintu nta bantu kandi atabantu nta bintu. Yeah. Mu gihe uzi neza ko utafise abantu atabintu bihari nta n'ikintu na kimwe wowe umaze. Sivyo? Nuvuga je abantu biwanje eka abantu mwese muri rusange ko mwese muri abanje. Ndabakunda so much ndabakunda cyane gusa ikindi nto kwibagira mugende ndabizi azobasigira mu ntuze nawe arazi ingene akunda kubigenza. Link arayisiga murayikanda mukinjira mukabona ibikorwa byanje eka n'ibindi biri mu hargi uzosanga watinze ugasanga iganiro kije iwawe gitinze kubera nyene ndashoboka nyene kubera hargi uzoshobora kuba atagafone muno mwanya ufise mu ico gihe ukakaronka akazibona ico kiganiro kirakuyemo hanyuma winjire muri link hanyuma ukandemo uzohita ubona igikorwa canje ariko uzosanga mbere hamaze kujamo n'ikindi gikorwa n'ikindi kuko no mwaka ndiyemeje fresh nzobahonga gushika ewana gushika Merry Christmas muzoza kubona kare ibintu bikaze sana nzobona amaze kubahonga
n'ibintu bishika kuri 5 cyangwa ibyo ndabibemereye ego ivyo ni inshingano zanje ndabibemereye nabwo bitabaye urabizi haraza kuba mu dukiki murabizi mu buzima biragenda biragorana namwe murabizi iyo umuntu yipapa kimama muzobimona ariko ndabakunda sana arabakunda cyane gose bakunzi bacu nukuri aravyivugiye nkuko nabwiye ko nari nabakunda kandi ukuri kundi Imana yakuza bari mwise yo gwatumye nanje nuko nyene kandi nawe nyene abivuze uko nyene uko uriya kundi Imana yakunze abari mwisi nawe niko rukundo abakunda mwebwe mukurikirana kandi ndifuza vraiment mubikore neza hama nanje sindabukamusaba akantu sindamusaba uruhusha icyo ndabemereye nemeze neza yuko namwe muza kubigira iki ndaza gufata akanimero kiwiwe ndagashire muri link abatazaye muri kuraba link nyaza ko nimero yiwe ndaza kubikora clear man ako kaniko ego niko ako ka abafazi bwanje barabizi nta musare numwe ncika inimero yanjye ndayituye kasha ndayishira muri link maze bayibona ku buryo ugukeneye wese akurondere vyoroshe hama ndabashimiye cyane gose mwako muradukurikirana kuri Mike mwari kumwe na Jedon inyuma ya cameraman mwari kumwe na David Harrison hama Imana ibahezagire bye bye